uguhanuye uzumwumvirize, uguteye inkuru uzumwumvire. Harabarara amaso kugira birarire, n'abarara amaso baraririye uwaraje amaso abiraririye. Titulaires, abantu mukunda ico abantu babavuga ko bazobavuga neza mupfuye mudahari. Sinumva rero igituma mugitinya urupfu. Ndumuvegane nginka kuko zandiriye ivyatsi, nkanywa ku kikanye yirabura ica mu kanwa, apana ya mirongo yera bacisha mu zuru. Dubai Mumbai nzogenda ntabasezeye, mutazi ico nkora mwese ndabacoreye, ce nkora amakosa mwese mushigikiye. Twengera kamera ifoto ise neza, araba abantu ibitsuru ko bazosabira basha. Big Zoe, what's up? Akeza in the building. Big Zoe is back. You know what it is. Mr. Apocalypse in the house, in the place. For the garden. Uguhanuye uzumwumvirize, uguteye inkuru uzumwumvire. Harabarara amaso kugira birarire. Mukuru k'ibintu sinari nagiye hama nari umubire nemera yitwa Jay-Z yari yaranyigishije ikintu naco cyananiye gushira mu ngiro ngo iyo inspiration itakuje ko ifo ko wowe uyisanga. Hama sinovuga ngo nta inspiration namaze iminsi mfise mugabo hari igihe wumva nyene ushaka gupowa. Rero kubera nari numva vema shaka gukora ikintu gishasha, nari numva shaka kwirengera, nari numva nashaka kwisubiramwo. Ni gihe turimwo kitoroshe aho umuntu akwiye kuba maso kuko ibikoresho nyene dukoresha mu gukora ibintu by'akamaro nivyo bikoresho nyene dushobora gukoresha mu gukora ibintu bitagira akamaro bihinduka ibitwica. Rero urumva ni ijambo, donc ijambo Titulaires ni ijambo ry'ikilatini, ni instrument de torture mugabo etymologiquement niyo havuye ijambo travail, gukora. Titulaires sindirimba ngo nyumvirize, iyi ndirimbo shaka uzuyumvisha buzukuru. Ijambo ribi cyane havuyemo ijambo uno munsi gitwa nkigiza. Donc urumviye danger iri ngaho, biragoye kumenya ryari uri muri travail ryari uri muri Titulaires. Ifo kwicunga kubera iki abantu batena gusa ko kuca umuntu aronka, babonye uronka umega bisigura sava. Ubwo umuntu ntagizwe na avoir kuntango, umuntu agizwe na être, niyo ya mbere. Donc umuntu yiba arashaka kuronka amahera menshi mugagenda aracika igisuma. Avoir yigendera kura, être yibigendera apfa. Batunze kuko babaho nk'abakene, bakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi. Donc Titulaires ndayirozima muri makuku kora ikintu gituma abantu benshi baragira umunezero vendredi bavuye ku kazi, muga ntibawugira lundi batonze. Nisinye kuri muri Titulaires mutari muri travail, kugira uve muri Titulaires uje muri travail fo kujya munezero ugira vendredi ugira lundi utonze. Kora kinavuze iryo jambo si ndazi yuko turi mu gihe hari agapiripiri abantu bakunda kitwa beef. Uritamsema fulani, uritamchana fulani, bigari wachana. Si ivyo ntana gato kuko ndashaka kwa muri ivyo navuze atami munyoni nigicana. Kenshi yo mvuze ibintu nyama nihera. Rero nashatse kuvuga iki? En fait, avant hari jambo yitwa old school muri rap aho wasanga abantu nyene bafite instrumentales ziri ampe boom bap boom bum 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 bum. Bati uri yagira old school kino nkico. Nticari pejoratif kuno. Nticari cyo kumanura rap kuno. Mugabo avec le temps hagera zikindi kintu kiri bizarre. Umva bafashe ilimari kyanazi bakavuga yuko ari old school canke impamvu je ya mambo cool. Umuziki wo mu 2000 na kangahe ko ari old school bivanye n'imyaka umaze ndavyumva. Mugace haza umuntu yitwa Small Dog canke yitwa Size the Great canke yitwa Nde Gangahu agasora indirimbo iri conscient, iri sensé, ni mystère iri sensé, yumvikana ku beat yumvikana bakacagura ngo indirimbo ni old school. Alors ko indirimbo imaze 2 jours ou 3 mois isohotse. Ni old school gut kintu kiraba old school alors que qui sorte juste ubunyene. Ubwenge si ibintu vya kera. Gukora umuziki uri artistique uri maîtrise uri précis si ibintu vya kera, si ibintu byatayigiye n'ubu nyene birashobora gukorwa. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Umuntu ni mwemu ariyo esprit,
afise ame ari wo mushaha akaba mu mubiri. Muri no mwaka ndakwifurije kugira balance. Icuri kizi rya mbere, impwemu aba ari cugaburira kuruta ibindi. Ico ufise ariyo ame yawe kizirigira kabiri. Ame irakeneye ko wiga, irakeneye ko umuntu aprene ibintu bishasha, n'ubu umuntu gusa kurikira afata ivyumviro by'abandi agaca kuvuga ngo umenga n'ivyiwe. To kuba umuntu asoma, umuntu ayiga, umuntu atamara umunsi ataronse ikintu atize ikintu gishasha. Umubiri wawe nico kintu kigira gatatu mu bigukoze. Umubiri wawe kugaburira, ndabizi navyo tugira twibagira ibyo cyose turabyuka kugaburira. Mugabo ibintu bito twibuke kunywa amazi, twibuke kugabanya isukari tunywa, twibuke kugira siporo, twibuke kuryama amasaha akwiye, twibuke kujya ibintu tubikeneye nitujye ibintu kubera biryoshe gusa, cyangwa ko ikintu kibona gake ucukijya niyo utagishaka. Mugabo uno mwaka ndakwipfurije kuba umuntu ufite balance.